urazi kuza gusaba imbabazi umuntu akazikwima birababaje ahantu hari urukundo nta kintu na kimwe kiza kiruvyonga ahubwo biboneka kujya muhungu wenyene niba bandi bakunda batabatora ndire kwambeza impeta kweri bamwe bajana amaranga mutima nuko niyo mpamvu nk'abantu bari kwadukurikirana batumviriza hari abantu bakunda vuga ngo ugiye ngo yarantwaye umugabo oya nta muntu atwara umugabo wundi kandi nta muntu atwara umugore uyundi oya kuko niba ujya muhungu ugiye kundondera niko yarondeye n'ugiye wundi mukobwa kuko atimubwira ati ndaje kurondera nagukunze nta wundi fise tegeza kuvyemera. STV, every story matters. Hello la famille, nizere ko mumeze neza twe turashima reka nsubire kandi abipurize umwaka mushasha nandi ndabakumbuye kandi gose from ndabaramukije gose ndababwira mana nandi ndabakumbuye mwe ntovuga rero ndi kumwe na wa mukobwa nizere ko benshi mumwibuka umukobwa yambikwa impeta n'umusheri w'abandi donc yatwaye umusheri wundi mugenzi wiwe sinzi ko bari bazinanye peut-être iyo bayamubona maybe vyoshika wamufatanye mu gitanda cyo wawe mwari mu bikino ni higitondo we ntugiri wanyu iki cyari gitanda ntugiri wanyu oya nene ahubwo we nawe aho kugenda muhira utegura ivyo umugabo afungura umushuhiriza barabana ntumbaze nyamba babana nyamba batabana ntavyonze none kavana umusheri wiwiwe mumbarize ko namusanze muhiri wawe twakundanye je ngo uzoze uranze nawe n'aba journaliste ibiki si ngombwa bamenye ubuzima bw'iwanje je mba mbayemo tazi ivyo ndi nibindi nzobizana ku mwanya wanesheje je aho uri kurihenda yarutashije umwanya imyaka ibiri uribaza imyaka ibiri ukundanye n'umuhungu ukazubona ari mu bintu nk'ibi none ibiki twari mu friend ni imyaka 10 azoyigutesha uzotahire kumenyekana nk'inzira ija mu isoko cambi ija muri toilette rero yamamaga mbwiye ngo afite icyo nshaka kumbwira ngasinzi icyo yamagariye niyo mpamvu nabutireka nzana muri kamera kuko byatangura imbere ya kamera bitegereza guma bibandaniza imbere ya kamera bite ni sawa amakuru y'imizi ndashima mwaka mushasha watwese wa telefone mu gatondo kuri kijya gihe ujya muhungu yari amaye nimero zawe ngo nyene ndagire ndakwiyanize kubera ngo ngakunda ujya mu mukobwa wa mbere ko wewe yari yaravuze ngo yakwambitse impeta ngo mu kugira mariage ibintu birebire vyuko rero sinzi cyo bamagari ubisanzwe hagiye chatime ndaguhamagara ubisanzwe umuntu araba mu kintu amaze kuba yitahuye arashobora kuba mu kintu ntiwitahure cyangwa ukitahura bisanze ku bwanje ushobora kuba nitahuye kuko ajyo witahuye nibaze yuko atakwicuza kugaruka mu nyuma bisigura ko kuba naguhamagaye nuko mbashaka ngire mu bintu biri mu muco nta bindi mu bisanzwe mbega kwazi tukiraho ya meta bakwambikira he yareka ivy'impeta reka tuvyihoza erega kuyambara ni rimwe kandi no kuyikura ça dépend n'umuntu byagenze gute kugira ujya mu ngaguhewe ho urusanzwe ujya muhungu nta birebire yambwiye ivyo ngo kubera ngo ngo je mfise umwana ariko ntiyambwiye yuko ahubwo afise ujya wabonye twari ko turashwana sinarinzi je kari umusheri wiwe ntavyo narinzi higo kuko ariko hajya hose agumushwanira ujya wundi mukobwa mugenzi wawe isigura ko utaruzi ko afise uwundi musheri ubusanzwe ntavyo narinzi ni kujya umuhungu ashobora kuba avugisha abakobwa babiri gasanga avugisha uriya na uriya mugambi ico gihe rero umaze kubona undi mukobwa aje akugwanya ngo ntomusheri wawe kandi nawe atavyo waruzi usanga muri ko murashwana sico mubwira ati je navyo narinzi ukiexplica bien mugambi gusanga ko muragwana hari bari indi maje tarizamo ko mureka abantu mu bisanzwe kuca mvuga ngo pardon ku muntu w'umukobwa ubonye uko nyene utarusanzwe uzi burya biragoye kuko umuntu ashica urubanza aba rujya muhungu yatumye ico kintu kiba navuga ati ngo jewe mukobwa ngo pardon ntavyo narinzi ibi nibi oyaye bawiyerekanye nabi ivyo mubikora muri babiri mwenyene ariko nyene gukora ico gikorwa kibi adahari bisigura ko bitahuye yavuze ko yaguhoye kuri kibo basi utambwije ukuri ko ufise umwana ntutume basi baguheba kuko iyo ugiye mu rukundo n'umuntu waravyaye ndibaza kucuma ubwira ati ndase umwana maybe ni wavyumva ntuzoshavura okay mu bisanzwe kumubwira ko mfise umwana ivyo ni ibintu bisanzwe cyane kandi vyoroshe umwana ni ikintu gisanzwe no kuvuga ivyo ni ibintu bisanzwe kuko bavuga bati ahantu hari urukundo
nta kintu na kimwe kiza kiruvyonga ahubwo biboneka ko ujya muhungu wenyene ni babandi bakunda batabatora ndire kwambeza impeta kweli bamwe bajana amarangamutima apana atari vyasikiye nyene kuko yapoye ngo afise umwana nawe kandi afise uyundi nawe wamenye gute ko afise abana afise umwana ni ukuvuga ko nawe menye nawe nyene ko afise umwana ariko ngerageje kumviriza sisho yampoye ahubwo yiyumviriye ukungene bakundana n'ujya wundi mukobwa abona kamuhemukiye kandi agaragaye imbere ya kamera agaragaye mu bantu agaragaye n'imbere yiwanje yuko je ntari nzi ko afise uyundi ibaziro bijya iyo biba kuri jewe ari je asanganye wundi muhungu byagenda gute bon sinzi reaction ziratandukanye kubera nka jewe ndagufashe par exemple y'amapa kugira kubera ko umuntu wese mu buzima bw'uwo yandikiwe ngo bati amutayibi wagi rero kwanza ya mbere wakoze nuko ujya mukobwa mwashwanye mupfubusije niko se kwanza ujya mbere wakoze hajya uri kumubwira ati umviza nje navyo narinzi kubera umuhungu n'umwana wundi ariko umukobwa mashobora gufashanya n'ibindi bintu mugasovana no mu tundi tubazo tugenda dutandukanye mwe urumva mwashwanye nabi mwashwamirana sinzi gusa je gusa ku ruhande rw'iwanje nk'ukuri umukobwa ufata ukamurondera kwemba nawe ujya mu yaraguhevye waruzi kandi ko muzogumana ariko yaraguhevye je mbona nabwo uzofata umwanya urondera ujya mu mukobwa uramusaba ikigongo byaba byiza cyane hajya mu bisanzwe nasanze ibintu by'abahungu sivyo kwizera si nivyo byo gushira mu mutwe kuko ibi vyase hakunda ikindi kintu kuba ashobora kuba nitahuye sinitahuye ngo nuko ngujya muhungu ngo kubona ngo yaragiye ngo ndambaye ibara canke ngo nta wundi nzoronka baya kimwe gusa ni vya bindi ushobora kwitahura ati mbega hako nahura na wa mukobwa twapfuye ikintu nk'iki kandi si vyamvuyeko kandi ujya mukobwa si vyamuvuyeko uwaduteranije n'ujya muhungu hoko gwiki je gusa imbabazi ujya mukobwa ndavyumva cane kuko ujya ntaco twapfa gusa rujya mu kandi nawe acamukunda ujya muhungu kubayo bakimukunda camba tamukunda nawe mugura acamukunda oya ujya muhungu naho vyogenda gute nawe subira avuga ati ewana ndagarutse vyongora kuko kajya agatima yakoresheje ubwa mbere mbega ko bakaraheze ntaco bimbariye kakunkora ko nakubwiye sinkeneye baby nyemera please sishobora kukubabarira sisa nawe urabizi biragoye uribaza umuhungu twakundanye imyaka 2 ntiyari bwiyumvire kunkora nk'ivyo yakoreye uri agera ku rwego rwo kumwambika impeta je atarayinyambika ndibaza ujya mukobwa muramoza abantu benshi baramoza kina kwa Sami nuwo nawe niko bimeze asanzwe ari umukinyi w'amareresi rero kuba boca bahindukira akaza kumemukira nkuko nashaka ndabikora kugira ngo abantu babone ivyo basanzwe bakora no mu buzima busanzwe nta kintu norenza ho kuri ivyo kuko nawe uravyumva agarutse kunsaba imbabazi kwera uriya mukobwa yasanze afisa abana ariko iyo bidashika agasanga yaravyaye ntiyari kugaruka mbese ko je yari yaje kundondera avuga ko atawundi mushara afise muganga ca mbona ujya wundi mukobwa aje ngo n'umusheri wiwe mbese subiye nkamukunda ntihoca ejo sinosubira kumva basubiranye cambe akunze uwundi mukobwa niyo mpamvu rero hajya kugitira ko je mu jisho rimwe ngo ntikirikoremwo kabiri ngo riba rigomba kugira nti kugisha none principal basi ikintu nyamukuru wampamagariye bon sinzi ko ari kugufasha sinzi ko ari impanuro sinzi ikintu nyamukuru ni nyabaki hajya mu bisanzwe icyatumye ndaguhamagara ibiko vyabaye imbere ya kamera nashaka biherere kandi imbere ya kamera kuko kujya urumva ko ujya muhungu ari we yumviye guhereza nimero ze wanje kandi urumva ko vyashitse ujya muhungu umva ngo yasubiye kwa mukobwa ico kandi nashaka guhamagarira nashaka ugenda umbara ujya mukobwa ko ndamukeneye ugira dusabana imbabazi nta kindi abo ne umurondera oya kujya ujya muhungu yaguhe nimero wanje ukandondera bisaba nuko erega umutumwa ntakubizwa bisaba nanje yuko ngamburukira ukagenda ukarondera ujya twagiraniye agakonfri kugira bihere erega ujya muhungu neje undi muhe mu isoko canke mu system muramukanya yasuko bifuri mfu muhungu vrima muri abakobwa beza Sima hano bavuga ngo ikitabuze ngo nibihunda mu bitoke
kujya muhungu ishobora kwanka bigakunda no kuyonde cyangwa ujya mukobwa akibaza ati ikosa riri iwanje nje namutwaye umusheri ora umusheri ntiyibwa kuko umuhungu kurya yaje kundondera niko yarondeye n'ujya wundi niko arondera n'abandi nuko niyo mpamvu nk'abantu bari kwadukurikirana batumviriza hari abantu bakunda kuvuga ngo ugiye ngo yarantwaye umugabo oya nta muntu atwara umugabo wundi kandi nta muntu atwara umugore uyundi oya kuko niba ujya muhungu kurya yaje kundondera niko yarondeye n'ujya wundi mukobwa kuko atimubwira ati ndaje kukurondera nagukunze nta wundi fise tegeza kuvyemera niyo mpamvu rero kubwajewe kujya twashwamiranye naritaba nasanze atari navyiza mu bisanzwe gusa ni hamwe nyene bigoye umuntu agusanze mu kintu kutawavyitegurira ushaka usanga umusama panga menshi kandi nabaje akara ngamumva tugendera ukara usanga wakaze bitari bikenewe niyo mpamvu rero nko ku bantu baba baradukurikiranye cyangwa ugeze umwana isaha si vyiza gushwanira umuntu ngo niko usangiza bari kumwe n'ubundi kuko kujya bari kumwe ni nka kujya namwe mwahuye nico je mbona nohereza ko hamutumwa ntakubitwa nimaze uko uku washikiriye ushoboka genda kurujya wundi mukobwa ko ntumye ntaco ndaza kubikora ndamurondera mukobwa numve ukuntu bimeze ko kubabarira kuko urumva ko yababaye kandi ndibaza ko cyaganiro bigeze kibona munga aja kumusaka igongo ndaza ko ni impamvu yatumye unandondera kijya nakibonye kandi byaranambabaje wanashima urazi kuza gusaba imbabazi umuntu akazikwima birababaje wabaje no kujya muhungu bamwase sinaje kujya muhungu bamwase ariko hajye usavye imbabazi umuntu akazikwima ico kintu kirababaje Imana avuze tubabariranire nk'uko nayibabarira abana bayo sivyo kuguharira ni kimwe ko gusubirana nawe naho ntibyoshoboka simbabazi ukeneye ndaziguhaye ariko kumbwira ko je nawe twosubirana ntikirimo none sheri canje jiwanyu mfisi wanyu wacu wewe numwishura kwanza ndamwishura mugabo jiwanyu iwacu nimba atamufise wazi ukuntu wamugiriyeho jewe ngo murantangaje mvebe basi magurutsa ndaguhagurutsa genda umuhamagara guhagurutsa magurutsa basi mbambabari genda umuhamagare aguhagurutse ntumbabari none nushambu wande basi de please uwo mama wawe nonese umuntu umuhamagara ko arangora jewe umviriza pe yakugora umuntu wabanje mbese nzi kumamagara ivyo wanje sister nari namufashe umviriza namufashe bamwanse bose babona kanzure usindagufasha umviriza she uko umuntu ashobora gusaba imbabazi ariko yitahuye mugara bivanye n'igikomere uba waragize biragoye gushaka kubabarira umuntu niyo mpamvu rero ibintu nkabijyamo ntabwo bibereye mu bisanzwe nuko byaba byiza rero ushitse kujya mukobwa hama ibintu bikagenda neza tugasabana imbabazi tukaba urumva neza umva uravyumva mu kumusaka igongwe rwose turakosheje naritahuye bonsa nta kibazo nk'uko bintumye nje ndaza kumurondera ejo canke hirya y'ejo ndamubaze amakuru yiwe numve ukuntu bimeze nanye ndibaza imisi yaciye naho ni myinshi deje turi mu mwaka mushana ibintu bishasha vraiment ndaza zokubarira kuko nta muntu mu kwa mbere yogira inzigo ko kubarira umuntu nawe ndavyizeye kuko ujya mukobwa ntacyo twapfa turabagenzi yego bagaha mu bugenzi bubandanye ntiducanishwemo n'ikintu ubona nyene bidafashe sawa nta kibazo abafana ba STV bamwumvise yitahuye kandi ni vyiza vraiment umuntu akosheje akamenya ko yakosheje ni vyiza cane kandi ni ikintu cane vraiment kibusanga kiryoshe genzo ndamurondera rya mukobwa numve uko avuga ko ashobora kumubabarira hanyuma mu nyuma bikunze ko bicarana ndabashikirize muzoyibona so turakunda kandi gose STV, every story matters.